mwaramutse bakundwa nshuti na bene data muri hano. Kuri jewe ni ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo nsangire namwe umwanya w'ukuyaga, tuyage ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Nico gituma ngomba gusoma mu vyeshuro Yohana mu gice ca 19 kuva ku murongo w'indwi kugeza ku w'icumi, ahavuga uku gukurikira: tunezerwe, duhimbarwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti: hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Ese Imana yohezagira imitima yacu ikayihezagiza ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Icigwa cacu mwa kano kanya ni ibanga ry'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibanga ry'ubukwe buri gihe n'ibanga ry'ubumwe bw'umugabo hamwe n'umugore bakundana biyunga mu bukwe, mu bugeni. Rero dushobora kubona ko ubukwe bw'umugabo n'umugore bushushanya ubukwe bw'umwagazi w'intama, kuko umugabo ashushanya Kristo, umugore nawe ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha turafise ibishushanyo vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama, no kuvuga ngo ubumwe bwa Kristo hamwe n'ishengero ryiwe. Kandi turafise nk'akarorero ubumwe bwa Yozefu n'umugore wiwe, ariwe yari umunyamahangakazi, kandi ubwo bumwe bushushanya ubumwe bwa Kristo n'ishengero ryiwe, kuko buri gihe muri Bibiliya abagore bashushanya amashengero, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo rishushanywa n'abagore batoranijwe n'Imana mu bihe bitandukanye kugira ngo bashushanye ishengero rya Yesu Kristo. Aha naho rero Asenate ariwe yari umugore wa Yozefu. Igihe Yozefu yicara ku ntebe y'ubwami ya Farawo kugira ngo abe uwa kabiri mu bwami bwa Farawo, mwitegereze, Asenate yaciye ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo.
kandi yabyaye abana babiri ari bo babaye Manase imfura hamwe na Efurayimu umuhererezi. Ni nabo bahezagiwe na Yakobo igihe Yozefu yabajyana imbere ya Yakobo, imbere y'uko Yakobo apfa, mu gihe yari ari hafi yo gupfa. Yozefu rero yarabajyanye imbere ya Yakobo, umwe yari ari mu kuboko kw'iburyo kwa Yozefu, ni ukuvuga Efurayimu, ubundi mu kuboko kw'ibubamfu kwa Yozefu, Manase. Yozefu, mwitegereze, yashyize mu kuboko kw'iburyo umwana mutoyi, ashyira mu kuboko kw'ibubamfu umwana mukuru, araheza abajyana nk'uko rero imbere ya Yakobo. Imbere ya Yakobo, Manase yari atumbereye ukuboko kw'iburyo kwa Yakobo, Efurayimu nawe atumbereye ukuboko kw'ibumoso. Ariko mwitegereze, aha hariho ibanga. Turabona ko igihe Yakobo yari agiye kubahezagira, yashyize ukuboko kw'iburyo aho Yozefu yari afise ukuboko kwiwe kw'iburyo. Ni ukuvuga ngo yashyize ukuboko kwiwe kw'iburyo hejuru y'umutwe wa Efurayimu, hanyuma ashyira ukuboko kwiwe kw'ibumoso aho Yozefu yari yashyize ukuboko kwiwe kw'ibumoso, ni ukuvuga ngo kuri Manase. Muri ubwo buryo rero bw'umusaraba, araheza aha umugisha wa mbere Efurayimu, hanyuma awuha na Manase. Rero mwumva ingene umugisha wari ugenewe ubwoko bw'Abaheburayo ari bo bakuru kubwo kuvuka, ni ukuvuga ko Isirayeli yo ku isi, ubwoko bw'Abaheburayo, nibo ba mbere babanje kuvuka nk'igihugu. Hanyuma hamye havuka Isirayeli yo mu ijuru, uva mu gihe uja mu kindi. Hamye havuka Efurayimu, uva mu gihe uja mu kindi. Rero mwumvirize ingene Manase ashushanya ubwoko bw'Abaheburayo, Efurayimu nawe ashushanya ishengero ry'abanyamahanga ry'umwami Yesu Kristo. Kandi umugisha w'abana b'imfura uwo Yakobo yari afise, mwitegereze, yawushize kuri Efurayimu, hanyuma amaze guhezagira Efurayimu, hanyuma yaciye ahezagira na Manase. Turabona muri uno mugisha, umugisha w'abana b'imfura, kuko umugisha w'abana b'imfura uwaza uvuye ku mwana w'imfura, kandi ku bw'iyo mpamvu uwa mbere yategerezwa guhezagirwa yari inde? Yari umwana w'imfura. Yakobo rero akoze ivyo muri ubwo buryo, yareka akora vya bintu nyene vyamukorerwa igihe Isaka se wiwe yahezagira Yakobo, amuha umugisha w'abana b'imfura. Rero mwumve ingene umugisha w'abana b'imfura wavuye kuri Aburahamu uja kuri Isaka, uva kuri Isaka uja kuri Yakobo. Murabe rero ingene uyo mugisha w'abana b'imfura wari kuja kuri Yozefu, kuko nubwo umengo Yozefu siwe mwana w'imfura wa Yakobo, umengo siwe, ariko niwe. Mbega bishoboka gute ko mu kuvuka inyuma ya bene se Yozefu aba umwana w'imfura? Reka turabe namba Yozefu ari canke atari umwana w'imfura kugira ngo aronke uyo mugisha w'abana b'imfura.
turabona ko reyubeni yavutse ari uwa mbere, avuka imbere ya yozefu. Ivyo no kuri, kandi haranavutse n'abandi bene wabo na yozefu bavuka imbere ya yozefu. Ariko ibanga ririhe none? Mbega ninde yubakanye na yozefu? Mbega ninde yubakanye na Yakobo? Yakobo yubakanye na Rasheli. Kandi turabona ko bamuhaye Leya, ariko Yakobo ntiyubakanye na Leya, yubakanye nande? Na Rasheli. Kandi umwana wa mbere Yakobo yavyaye biciye mu mugore wiwe Rasheli yabaye nde? Yabaye Yozefu. Rero mwumve hamwe n'ivyo Labani yakoze vyose agwanya Yakobo, nubwo vyabaye uko, umugisha wagumye kuri Yakobo. Kandi hamwe n'umwana w'imfura wa Yakobo yaje biciye muri Rasheli. Rero igihe Yakobo yarageze ubwo atanga umugisha w'abana b'imfura, ubwa mbere na mbere mwitegereze, baciye bamuzanira uwategerezwa kuronka umugisha w'abana b'imfura Yozefu, kandi yaje afise abana biwe babiri, Manase hamwe na Efurayimu. Kandi kubera ko umugisha w'abana b'imfura uva ku muntu mukaja ku wundi, rero mwumva ingene Yakobo yaragiye guhezagira Yozefu n'umugisha w'abana b'imfura. Ahezagiye Yozefu n'umugisha w'abana b'imfura, yamuhezagiye ariko ahezagira abana biwe, ashira ukuboko kw'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, ukuboko kw'ibumoso nako agushira ku mutwe wa Manase. Rero murabe ibintu byose vyabaye ngaho mu gice ca 48 mu gitabo c'Itanguriro, aho Yakobo yabwira umwana wiwe Yozefu, mwitegereze mu gice ca 48 umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo hanyuma y'ivyo babarira Yozefu bati umuvyeyi wawe ararwaye, aca ahitana abana biwe bompi, Manase na Efurayimu. Ni ukuvuga ko ubugwayi Yakobo yari afise bwari ubugwayi bwotuma apfa umwanya wari wo wose. Kandi Yozefu yaciye afata abo bana biwe babiri kugira ngo abajane kwa se Yakobo, kugira ngo abahezagire imbere yo gupfa. Babarira Yakobo batehe umwana wawe Yozefu araje. Isirayeli aca arinanata yicara ku buriri. Ni ukuvuga yuko yari ari ku buriri agwaye, ari ku buriri ari hafi yo gupfa. Yakobo abarira Yozefu ati Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi ho mu gihugu c'i Kanani, irampezagira, irambarira itehe nzokurondora nkugwize nguhindure igugu ry'amahanga, kandi iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe ruzogukurikira, kibishamvu yarwo ibihe byose. None bahungu bawe bompi wavyaye nabanje, abo wavyariye no mu gihugu ca Egiputa ntaraza iyo uri. Mbere Efurayimu na Manase babaye abanje, babaye kimwe na Reyubeni na Simeyoni. Rero mwumve ingene bano bana babiri ba Yozefu, mwumve ingene
baje kuba abagize imiryango ya Isirayeli, kandi Yozefu nk'umuryango afise ibice bibiri. Yozefu nk'umuryango afise imigabane ibiri, kuko umugisha w'abana b'imfura ni n'umugisha wigwijemwo kabiri w'imigabane ibiri. Rero mwumva ingene ino migabane ibiri yagabanganijwe kuri Efurayimu na Manase. Nico gituma iyo hagaragaye abana ba Yozefu, Efurayimu na Manase bakavugwa nk'imiryango, ntabwo hagaragara, ntabwo haboneka izina rya Yozefu, kuko iyo uvuze ati umuryango wa Yozefu uba uvuze Manase kandi uba uvuze na Efurayimu. Efurayimu ni wabanza, Manase nawe agakurikira hanyuma. Rero biciye mu musaraba haje umugisha kuri Yozefu. Biciye mu musaraba haje umugisha w'abana b'imfura kuri Yozefu. Yakobo ariko ahezagira abana biwe Efurayimu na Manase. Rero umwana muto niwe yari kuba mukuru kurusha imfura. Twumvirize rero hano naho ingene habandanye havuga aha, ingene Yakobo yakomeje avuga, nihagira abandi bana uvyara hanyuma bazoba bawe, maze mwiragwa ryabo bazoja mu gishingo ca bakuru babo. Ni ukuvuga ngo mw'izina rya Efurayimu canke mw'izina rya Manase, kuko kandi igihe nava i Padani nabonye amagorwa, Rakeli arapfa. Turi mu rugendo mu gihugu c'i Kanani, twari dushigaje akarere tugashika muri Efurata, ndamuhamba ku nzira ija muri Efurata ariho Betelehemu. Isirayeli abona bene Yozefu, aramubaza ati aba ni bande? Yozefu yishura se ati n'abana banje bamwe Imana yampereye ino. Aramubarira ati ndabanyegereze ndabahezagire. Kandi amaso ya Isirayeli yarasigaye abona ivyijiji kubwo gusaza, ntiyaracihweza. Arabamwegereza nawe arabasoma, arabagumbira. Isirayeli abarira Yozefu ati sinari ncibwira yuko nzosubira kugukubita ijisho, ariko none Imana inyeretse n'uruvyaro rwawe. Yozefu abakura hagati y'amavi ya se, arunama akubita inkoro hasi. Yozefu arabafata bompi, arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwiwe kw'iburyo, amutumbereza ukuboko kw'ibubamfu kwa Isirayeli. Afatisha Manase ukuboko kwiwe kw'ibubamfu, amutumbereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Isirayeli arambura ukuboko kwiwe kw'iburyo, arambika ikiganza ku mutwe wa Efurayimu ari we muhererezi, arambika ikiganza ciwe c'ibubamfu ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko yiwe ibigirankana. Ni ukuvuga ko yarazi ivyo yariko arakora ivyo ari vyo, kuko Manase ari we yari imfura. Ahezagira Yozefu, murabona, ahezagira Yozefu ati Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendera imbere, Imana yandagiye mu kubaho kwanje kose igashitsa n'ubu,
umumarayika yandokoye mu byago byose, ihe aba bahungu umugisha, nibitirirwe izina ryanje n'irya sogokuru Aburahamu n'irya data Isaka, barakarondoka babe benshi, babe benshi cyane mu isi. Maze Yozefu abonye yuko se arambitse ikiganza ciwe cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza, aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushire ku wa Manase. Yozefu abarira se ati, oyaye muvyeyi suko, uyu niwe mfura, bari we urambika ikiganza cy'iburyo ku mutwe, no kuvuga ngo ku mutwe wa Manase. Ariko se aranka ati, ndabizi mwananje, ndabizi uwo nawe azohinduka ubwoko, bitaye ko azoba gakomeye, yamara murumuna we azomurusha, kandi uruvyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi. Abahezagira kuri uwo munsi ati, Abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga kuri mwebwe bati, Imana iraka kugira nka Efurayimu na Manase. Naho nyene yabanje Efurayimu ataravuga Manase. Isirayeli abarira Yozefu ati, hengiye gupfa, ariko Imana izobana namwe, izobasubiza mu gihugu ca ba sogokuruza banyu, kandi umusozi w'i Shekemu ndawuguhaye kuboheta muri bagenzi bawe, uwo nanyagesheje Abamori inkota yanje n'umuheto wanje. Rero dushobora kumva ingene Yakobo yahezagiye Yozefu, ariko ahezagira Efurayimu, hanyuma ahezagira na Manase. Manase ashushanya ubwoko bw'Abaheburayo, Efurayimu nawe ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turabona ko mu bumwe bwa Yozefu hamwe na Asenate havuyemwo aba bana babiri. Asenate ashushanya kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi biciye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo turabona ko haza umugisha w'abana b'imfura, ari wo Kristo azana ku ishengero ryiwe. Kandi nico gituma Yozefu ashushanya Kristo nk'uko yari mu mahanga yubakanye n'umugore w'umunyamahangakazi, umugisha w'abana b'imfura waje kuri we. Kristo rero yazanye umugisha w'abana b'imfura awuzanira abanyamahanga mu kuza mu mahanga, agahamagara mu mahanga abantu bitirirwa izina ryiwe, kandi hamwe n'abo bantu mu banyamahanga bitirirwa izina ryiwe, abo yamhamagara uva mu gihe uja mu kindi, yabagize ishengero ryiwe, abavukiye mu bwami bw'Imana bavyawe n'amazi na mpwemu, abizera Kristo nk'umukiza wacu, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi barose mpwemu wa Yesu Kristo. Uko niko rero we yamye agira Efurayimu wo mu buryo bw'impwemu, aribo batoranijwe bo mu mahanga, ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo rishushanijwe muri Efurayimu.
rero mutego gutwi mwumviriza ingene umugisha w'abana b'imfura, mwumvirize ingene uri mu mahanga, kandi umugisha w'ishengero ryo mu mahanga rya Yesu Kristo ni umugisha w'abana b'imfura. Nico gituma kubwo ufise umugisha w'abana b'imfura ari Efurayimu, aha havuga yuko Imana izomuhindura amahanga menshi. Rero mwitegereze, haravuga ngo yamara murumuna we azomurusha. Mbega uwo murumuna we ni inde? Murumuna wa Manase ni Efurayimu. Azomurusha, azoba ugukomeye cyane kumurusha. Murabe ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo uva mu gihe uja mu kindi, mwumva ingene ryakomeje kugenda ryubakwa, rigenda riraremwa n'Imana, riremwa na Yesu Kristo, kandi mu bihugu byo mu mahanga hamye habera ishengero rya Yesu Kristo. Ni ishengero rya Yesu Kristo ryamye rikorerwa ribera, kandi dushobora kubona ko mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu nganje y'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira, amahanga menshi azoshigwa ngaha ku mubumbe w'isi avuye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nk'uko no mu bwoko bw'Abaheburayo tubona ko mu bana ba Isirayeli Imana yahakuyemwo igihugu. Rero mwitegereze namwe, igihugu co mw'ijuru hamwe n'abana ba Yakobo hakozwe ino miryango, kandi mwe na miryango niho havuyemo igihugu c'Abaheburayo. Muri Isirayeli yo mw'ijoro naho Imana iriko iraremamwo ubwoko bushasha bw'abantu bazogira imibiri ihoraho, n'impwemu za teofaniya nazo nyene zihoraho. Ivyaremwe bishasha ari navyo Kristo ari imfura yavyo, nk'uko biva mu Vyahishurwa igice ca 3:14 ko ari we mfura y'ivyaremwe n'Imana. Natwe turi ukubandanya kw'ivyaremwe n'Imana. Rero mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, iryo yamye ahamagara yegeranye mu banyamahanga, uva mu gihe uja mu kindi, we ariko araremamwo ubwoko bushasha buzobaho ngaha ku mubumbe w'isi, bufise imibiri ihoraho, kandi bakazoganzanya na Kristo mu ngaje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira nk'abami hamwe n'abaherezi. Kandi iryo hanga, abo bantu barimwa na Kristo, ariyo Isirayeli yo mw'ijuru, nk'uko Isirayeli yo ku isi yakozwe na barya bahungu ba Yakobo. Rero mwitegereze namwe, mu bahungu ba Yakobo niho havuyemwo abana b'abahungu ba Yakobo n'abandi, nuko baraheza bakora irya miryango ari nayo yavuye mu gihugu c'Abaheburayo. Rero biciye mu ntumwa za Yesu Kristo mu ishengero ryiwe, uva mu ntambuko uja mu yindi, hagiye harakogwa
Isirayeli yo mu ijuru. Uva mu gihugu mu kindi dushobora kuvuga ko Imana yarungitse umuhungu wa Yakobo ari we yabaye intumwa irungitswe muri buri gihe. Rero mutego gutwi mwumviriza ingene buri mugwi wa buri gihe wagiye urakogwa. Nico gituma intumwa ihuye na buri gihe izocirwa urubanza, hanyuma hazokwinjira n'umugwi wayo bazozuka. Intumwa izukane n'umugwi w'igihe cayo ku munsi wa nyuma, kuko umurongozi mukuru ubwo Kristo yamye yigaragariza ngo muri buri gihe yabaye intumwa ya buri gihe. Ubwo yabaye niwe muntu yari umuntu ngirakamaro cyane muri buri gihe. Yari intumwa ya buri gihe nk'uko umuntu w'ingirakamaro cyane muri buri muryango wa Isirayeli yari umusokuru canke umuhungu wa Yakobo, umukuru ari we yari umutwe, umurongozi w'uwo muryango. Rero mwumve igituma bagaragara bicaye ku ntebe 12. Bobo nibo barongoye buri umwe muri iyo miryango, ndetse kandi hagaragara n'intumwa 12 z'umwami Yesu Kristo nazo nyene zicaye ku ntebe 12. Kandi iyo duteranije izo ntebe 12 z'abahungu 12 ba Yakobo hamwe n'intebe 12 z'intumwa 12, ni intebe 24, aho hari abakuru 24 bicaye imbere y'Imana. Rero mwumva ingene Yohana yababonye, ndetse n'imbere yuko hashitswa ubwo mugambi w'Imana wose. Yohana twoshobora kuvuga ko yabonye Yohana. Mbega ni gute Yohana yashoboye kubona Yohana? Igihe Yohana yabona ba bakuru 24, umwe mw'abo bakuru 24 yari Yohana. Yohana aho yarahagarariwe n'umwe muri abo bakuru 24. Rero igihe Yohana yabona igitereko kw'amatara, we yari karabona ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika n'intumwa bavyo. Igihe yabona buri rimwe muri ajya amatara yakije, urutambi rwose rwa buri tara rwakije, yari kabona intumwa ya buri kimwe muri bijya bihe. Igihe Yohana yabona ayo matara ndwi imbere y'Imana mu gice ca 4 cyo mu vyeshuro Yohana, murabe ibyo Yohana yari karabona ngaho, kuko ayo matara ndwi y'umuriro ni impwemu ndwi z'Imana. Ivyeshuro Yohana igice ca 4 umurongo wa 5. Impwemu ndwi z'Imana ni amaso ndwi y'Imana canke y'Uhoraho akwiragira mu isi yose. No kuvuga ni ukugaragara ndwi kwa mpwemu yera mu bamarayika ndwi intumwa b'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu ntambuko ndwi canke mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mwumva ingene umugambi w'Imana wose uwo Imana yari gukorera mu ishengero ryayo wose ushushanijwe muri ana mayerekwa y'ivyeshuro Yohana yagizwe n'intumwa mutagatifu Yohana hamwe n'umuvugishwa Daniyeli ndetse n'umuvugishwa Zekariya. Kandi turabona
ko ishengero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'umugambi wose Imana yari gukorera muri ryo byose bishushanijwe mu ishusho n'ingero, haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha. Kandi muri ibyo bishushanyo ibyashushanya ubukwe bw'umwagazi w'intama byarashikijwe. Mu yandi majambo, bizonashitswa ubumwe bwa Kristo n'ishengero ryiwe mu gihe ca nyuma. Isezerano ry'ubukwe bw'umwagazi w'intama hamwe n'ishengero ryiwe naryo nyene rizoshitswa. Rero mwumva ingene ari ingirakamaro cane ishusho n'ingero, ibishushanyo byatanzwe n'Imana haba mu isezerano rya kera no mu isezerano risha. Nico gituma igihe Imana yategeka umuvugishwa n'Imana Mose ngo abwire urutare ku nshuro ya kabiri, aho Imana yari igiye gutanga amazi iyaha ubwoko bw'Abaheburayo biciye mu rutare. Urutare kubera ko rushushanya Kristo, ku nshuro ya mbere ubwo yari igiye guha amazi abantu biciye mu urwo rutare, Imana yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose ko yokubita urutare. Yararukubise, nuko Imana iha amazi ubwoko bw'Abaheburayo. Urutare kuba ari Kristo, aho rwashushanya ukuza kwa mbere kwa Kristo, ariko arakubitwa, aracumitwa ku musaraba Karavariyo kugira ngo atange amazi y'ubugingo budashira, bityo aduhe mpwemu wiwe nk'uruzi rw'amazi y'ubugingo kuri twebwe twese. Kristo igihe kimwe yaravuze ku munsi wa nyuma uherukira iyo yindi minsi muri Yohana, igihe yari hariya ku ngoro ku munsi wa nyuma uherukira iminsi mikuru, yaravuze mu gice c'indwi umurongo wa 37 kugeza ku 39, yaravuze ngo nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera nk'uko ivyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu ndiwe. Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu ubwo abamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Rero mwumve ingene Kristo urutare yari kwiyugurura kugira ngo atange amazi y'ubugingo budashira, aduhe mpwemu yera mu kumwizera, kandi yoze n'ivyaha vyacu mu maraso ya Kristo, bityo turonke mpwemu wa Kristo nk'uruzi rw'amazi y'ubugingo. Ku munsi wa Pantekoti hatanguye abantu batanguye kuronka umuntu ku giti ciwe, kuronka amazi, kuronka uruzi rw'amazi y'ubugingo mpwemu yera, kandi aho hapfutse abantu 120. Rero mwitegereze ingene rurya rutare ruriko rukubitwa na Mose rwashushanya kuza kwa mbere kwa Kristo, ariko akubitirwa ku musaraba i Karavariyo kugira ngo aduhe amazi y'ubugingo budashira mpwemu yera. Kandi nimwumve ingene ico gishushanyo cashikijwe. Rero ku nshuro ya kabiri, aho ubwoko bw'Abaheburayo bwari bwongeye kugira inyota mu kindi kibanza aho bari bari, batakambiye Mose n'Imana. Mose yarashavuye cane, ashavuriye ubwoko bw'Abaheburayo,
ariko imana yamubwiye ati bwira urutare. Urutare rushushanya, mwibuke, urutare rushushanya Kristo. Inshuro ya mbere ubwo imana yamubwiye ko yoja ku rutare agakubita urutare, iyo nshuro ya mbere ishushanya kuza kwa mbere kwa Kristo, ari we yacumiswe ku musaba i Karuvariyo. Nico gituma imana yabwiye Mose ko yokubita urutare, kuko Kristo nawe yari gukubitwa mu kuza kwe kwa mbere ku musaba i Karuvariyo kugira ngo aduhe amazi y'ubugingo budashira. Ariko ku nshuro ya kabiri imana yabwiye Mose ati bwira urutare. Ntiyamubwiye ko yokubita urutare, ariko ko yobarira urutare, kuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo ntabwo ari kugira ngo apfe yongere apfe ku musaba i Karuvariyo, ntabwo ari kugira ngo yongere apfe bityo ngo aduhe amazi. Mose nawe yuzuye ishavu, ashavuriye ubwoko bw'Abaheburayo, yakubise urutare. Mu rutare haca havamwo amazi, ariko imana yarashavuriye Mose, irashavurira cyane Mose, kandi ico caha imana ntiyigeze igiharira Mose. Iramubwira iti kubera ko wakubise urutare, kandi nakubwiye ko wobwira urutare, kubw'iyo mpamvu ntuzinjira mu gihugu c'isezerano. Kandi Mose nawe kuba yari intumwa ya kirya kiringo, mwitegereze, ntiyashoboye kwinjira mu gihugu c'isezerano kuko yakubise urutare. Mbega none ni ikihe kibi kirimwo namba yarabikoze nk'uko yabikoze ku nshuro ya mbere? Birimwo ikibi gikomeye cyane, kuko ngaho yariko yonona ishusho n'ingero y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi vyategerezwa kuba bihuye n'uko imana yabwiye Mose. Iryo ryabaye ikosa rikomeye cyane, n'icaha gikomeye cyane Mose yakoze. Rero turabe ngaha mu gice ca 20 murongo wa 24 mu guharura tuharabe ikintu dukwiye kuraba. Guharura ivyo twebwe bitwigisha ko mu bintu vy'Imana no kubwo ibintu vy'Imana dutegerezwa kuba abantu bubaha, bitonda cyane, kandi dutegerezwa kuba abantu bubaha, ntidukorane ishavu, kuko iyo umuntu akoranye ishavu mu bintu vy'Imana buri gihe yama acumura imbere y'Imana. Kandi ivyo vyarabaye ku muvugishwa w'ikiringo Mose, kandi we yari umuntu akomeye cyane mu bwoko bw'Abaheburayo bwose. Nababwiye mu gice ca 20 umurongo wa 24, reka turabe uko ngaho havuga. Reka turabe igice ca 20 umurongo wa 23, reka vyiza dusome hano, ndetse kandi turaza no gusoma mu gusubira mu vyagezwe, igice gusubira mu vyagezwe ngaha gusubira mu vyagezwe 3, naho nyene turaza kuhasoma.
ibi bintu biratwigisha cyane, biduha inyigisho ikomeye cyane twebwe twese, kugira ngo twebwe tumenye ko ibintu by'Imana dukwiye kubifata nkama, kandi ko tudakwiye kuba abana batagira indero, kuko Imana iraharura ibyo bintu byose, kandi Imana ntabwo ifise abana beza b'ibigaba batagira indero. Haravuga guharura igice cya 20 umurongo wa 23 ukabandanya, haravuga ngo Uhoraho abarera Mose na Aroni ku musozi Hori ku rubibe rw'igihugu ca Edomu ati, Aroni agiye gutambura hambya ababo, ntakigiye mu gihugu nemeye guha Abisirayeli, kuko mwase kumvira ijambo ryanje muri ku mazi y'i Meriba. Na Aroni nawe nyene ngaho hantu yarahagiriye ibibazo. Jana Aroni na Eliyazari umwana wiwe ubadugane umusozi Hori, uheze wambure Aroni imyambaro yiwe, uyambike Eliyazari umwana wiwe, aho niho Aroni aja gupfira ahamvye ababo. Ntiyari gupfa kubera ko yarashaje, ariko nuko yari yagararije hamwe na Mose ko ari amazi y'i Meriba. Hanyuma aho habandanya havuga ibintu byose bijanye n'urupfu rwa Aroni hamwe n'ikigandaro bamugiriye c'imisi 30. Hanyuma gusubira mu byagezwe igice cya 3 murongo wa 20, reka turabe. Aho Imana yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose, ku murongo wa 18 ukabandanya mu gice cya 3 mu gusubira mu byagezwe haravuga ngo, muri ico gihe ndababarira n'Uhoraho Imana yanyu abahaye iki gihugu ngo mukiganze, ntabahize mwese nimujabuke mwitwaje ibigwanishwa muje imbere y'Abisirayeli bagenzi banyu. Uko niko yari karababwira hano, abwira iyo miryango 12 yashaka kuguma ku rundi ruhande imbere y'uko bajabuka Yorodani, bashaka ico gihugu nk'iragi. Ntariko abagore banyu n'abana banyu n'inka zanyu bisigare mu gisagara, bisigare mu bisagara vyanyu mbahaye. Ntindaze ko mufise inka nyinshi, ntimuze mushitse aho Uhoraho azohera bagenzi banyu gushitsa hasi nk'uko namwe yabibahaye, bakinjira igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye hakurya ya Yorodani. Ntimaze muze mubone kugaruka umuntu wese mwishamvu yiwe nabahaye. Muri ico gihe mbarira Yosuwa, ntamaso yawe yiboneye ivyo byose Uhoraho Imana yanyu yagiriye babami bompi, ntuko niko azogirira abami bose b'ibihugu mugiye kujamwo hakurya. Ntimuze mubatinye, niko Mose yabwiye Yosuwa, ntimuze mubatinye, ni kuko Uhoraho Imana yanyu ari we azobarwanirira, kandi ni nawe kandi arwanirira ishengero ryiwe. Ni kuvuga ngo ni nawe kandi atugwanirira. Ico gihe ninginga Uhoraho nti, Uhoraho bwirukiro, jewe umusavye wawe utanguye kunyereka ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe buhambaye. Mbega hari yindi mana
yaba iyo mu ijuru canke mu isi yoshobora gukora ibikorwa n'ibihambaye bihwanye n'ivyo ukora. Ntindakwinginze nyemerera njabuke ndabe ico gihugu ciza co hakurya ya Yorodani n'uriya mugamba waho mwiza ni Lebanoni. Mwumva ingene muvugishwa n'Imana. Mose yegereye Imana, yagiye aciye bugufi cane asenga Imana kandi anashingira Imana intahe y'ukuntu Imana yakoze ibintu bihambaye cane bikomeye. Imana yari yahaye intsinzi ubwoko bw'Abaheburayo, ibaneshereza bariya bami bari babateye imbere yo kujabuka Yorodani. Mose n'ubwoko bw'Abaheburayo yari yabanesheje kuko Imana niyo yari yagwaniye ubwoko bw'Abaheburayo, kandi ico kibanza bari kukiragwa Abaheburayo. Rero Mose yariko abwira Imana ko yabonye ivyo bikorwa bihambaye cane Imana yakoze, ivyo yarahejeje gukora n'ivyo yari yarabonye, ndetse n'ivyo Imana yari yarakoze imbere yaho. Mose rero yariko yegera Imana ashinga intahe ku kuntu Imana ikomeye. Rero araheza aravuga ati, ntindakwinginze nyemerera njabuke ndabe ico gihugu ciza co hakurya ya Yorodani. No kuvuga ati njabukana Yorodani n'uriya mugamba waho mwiza ni Lebanoni. Ariko Uhoraho arandakira ku bwanyu, ariko Uhoraho arandakira ku bwanyu ntiyanyemerera. Rero mwitegereza Imana, nubwo izi ko ubwoko bw'Abaheburayo hari abantu baterana ishavu, kandi ko Mose yari ashavujwe n'ubwoko bw'Abaheburayo, ntabwo Imana yigeze harura nk'umugororotsi Mose. Mose ariko aterera ikosa ku bwoko bw'Abaheburayo, ariko nta muntu n'umwe akwiye guta ikosa ku wundi muntu kubera ko yashavuye, kuko ishavu arikura indani muri we n'igiwe. Ico yategerezwa kugira kwari ukwihanganira abo bantu, akarindira ko Imana ikora. Nuko Imana ntiyigeze igira umugororotsi iharara Mose nk'umugororotsi ngo yeze Mose, nubwo Mose yari umuvugishwa akomeye cyane mu bwoko bw'Abaheburayo. Haravuga ngo ariko Uhoraho arandakira ku bwanyu ntiyanyemerera. Arambarira Uhoraho atugeze ngaho, ugeze ngaho ntiwongere kumbarira iryo jambo, ntiwongere kumbwira iryo jambo ry'uko wojabuka hakurya ya Yorodani. Kubera iki? Kuko Imana yari yavuze ati ntuzojabuka, kandi ntuzojabuka kubw'ino mpamvu, kuko utanyabahishije hariya kuri ariya mazi, ariko ari we wihesheje cubahiro, wakubise urutare. Aho rero Mose yononye ishusho n'ingero itunganye yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo Mose aza kubwira urutare, Imana yari yavuze yuko iza gutanga amazi, kuko kuza kwa kabiri kwa Kristo ni kubw'ijambo rivuzwe. Kandi kubw'ijambo rivuzwe niho hategerezwa kuza igikorwa c'Imana gihuye n'iki gihe ca nyuma. Kubw'ijambo rirema rivuzwe ry'Imana niho hategerezwa kuza ukuremwa k'umubiri musha uzogigwa n'abapfuye bizera Kristo. Natwe nyene umubiri tuzoronka, kuko ayo niyo mazi we azoduha muri iki gihe ca nyuma.
kuko ayo niyo mazi y'umwuzuro wa mpwemu w'Imana kuri buri muhungu n'umukobwa w'Imana. Nk'uko mu mushuzo wa mpwemu, nk'uko turonka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, amazi y'ubugingo budashira, ku munsi wa nyuma iciyongerako tuzoronka umubiri ufatika kandi uhoraho, uwo yasezeranye, asezeranira umwe wese mu bana biwe bamaze kuronka umubiri wa teofaniya. Uwo mubiri uhoraho uzoba uwo abazaba bafise umubiri wa teofaniya, no kuvuga ngo ku barose umushuzo wa mpwemu nibo bazoronka n'umwuzuro wa mpwemu w'Imana ku munsi wa nyuma. Kandi nk'uko mu mushuzo turonka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, mu mwuzuro naho tuzoronka umubiri uhoraho, uwo yasezeranye, asezeranira umwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Uko niko rero tuzogira imigabane ibiri. Rero mwumve ingene uno mugisha wasezeranwe kuri uno munsi wa nyuma, mu gihe kihe, igihe c'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, mu gihe c'uguhinduka ukuri, ukugaragazwa k'urutare mu ncuro ya kabiri, ruriko ruha amazi, ruriko rutanga amazi y'ubugingo budashira, ruyaha abahungu bose n'abakobwa b'Imana, abo amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Nico gituma haba ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo duhindurwe twebwe abakiri bazima, no kugira ngo abapfuye bizera Kristo nabo bazuke bari mu mibiri ihoraho. Hariho rero umugambi, integuro mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, ari nawe ashira mu ngiro uwo mugambi. Nk'uko kuza kwa mbere kwa Kristo, nk'uko mu kuza kwa mbere kwa Kristo habaye umugambi wategekanijwe n'Imana kugira ngo uzokogwe, ari nawo wakozwe na marayika w'isezerano ahagaragariye mu mubiri w'umuntu, muri urya mubiri w'inyama witwa Yesu. Kandi biciye muri uwo mubiri w'inyama yakoze umugambi uhuye no kuza kwa mbere kwa Kristo, umugambi uhuye n'urutare ruriko rurakubitwa hariya na Mose. Aho hari ishusho n'ingero, hari nayo yashikijwe ku musozi, hariya ku musozi Karuvariyo. Rero ku munsi wa nyuma naho ishusho n'ingero y'urutare ubwo Imana yabwiye Mose ko yobarira niyo itegerezwa gushitswa. Rero mwumve ingene Mose yononye canke yagoretse iyo shusho n'ingero, ariko ukuza kwa kabiri kwa Kristo gutegerezwa gushitswa. Nubwo atazokubitwa mu buryo bugaragara nko mu kuza kwiwe kwa mbere hariya ku musabi Karuvariyo, nubwo hatazoba hari ukubambwa gusanzwe, ukubambwa ko mu buryo bw'impwemu kuzoba. Bazobamba mu buryo bw'impwemu ukuza kwa kabiri kwa Kristo abantu benshi, kandi bizobaharugwa ko nk'uko vyaharuwe ko babandi babikora mu buryo bugaragara, ababikora mu buryo bw'impwemu. Rero ukuza kwa kabiri kwa Kristo no kugira ngo azane imigisha y'umubiri musha uwo Kristo yasezeraniye umwe wese muri twebwe. Nico gituma umwami ubwiwe Mutagatifu Pawulo aravuga mu Bitesalonika ba mbere igice ca 4:13 kabandanya ati umwami ubwiwe azomanuka avuye mu ijuru n'akamo karengera n'ijwi ry'umumarayika mukuru hamwe n'inzamba y'Imana,
kandi abapfuye bizera Kristo nibo bazobanza kuzuka. Mwumve igituma haba ukuza k'umwami, ni ukugira ngo aduhe ubugingo budashira no mu buryo bugaragara, kugira ngo habe ukugarurwa mu bugingo budashira mu buryo bugaragara, bityo aduhe umubiri uhoraho, tugarurirwe ibintu byose Adamu na Eva batakaje igihe bagwa, mu bugingo budashira hamwe n'uburenganzira bwose bwagaruwe, kandi twese tugarurwe mu iragi ry'Imana, ari naryo Adamu yatakaje, ariko iryo ragi rikazogarurirwa abahungu n'abakobwa b'Imana. Twararose impwemu itugira abana b'Imana, ni ukuvuga umushuzo wa mpwemu, kandi mpwemu canke umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Ku munsi wa nyuma naho rero iciyongera, tuzoronka umubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza, uwo Kristo yasezeraniye twebwe twese, bityo tuzogira umwuzuro wa mpwemu w'Imana, umwuzuro wa mpwemu yera kuri uno munsi wa nyuma. Abapfuye bizera Kristo bazozuka, nibo bazobanza kuzuka, hanyuma natwe abakiri bazima tuzobabona, nuko duce duhindurwa. Ivyo bizoba igihe hazovuga inzamba ya nyuma, kuko Mutagatifu Pawulo yavuze yuko ari igihe inzamba ya nyuma izovuga, kuko inzamba izovuga abapfuye bizera Kristo bakabanza bakazuka, hanyuma natwe abakiri bazima tugahindurwa. Abikorintho ba mbere igice ca 15 umurongo wa 50 kugeza ku 55. Nuko rero hazoshitswa rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi, bityo tuzobaho ibihe bidashira dufise umubiri uhoraho, dufise na mpwemu ya teofaniya nayo nyene ihoraho. Kandi igihe tuzoba twamaze kuronka umubiri uhoraho, umuntu ku giti ciwe tuzoba twubakanye n'umwami Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo tuzoba twifadikanije nawe mu ishusho na kameremere vy'umwami Yesu Kristo. Ubwo nibwo bumwe bwa twebwe, umuntu ku giti ciwe twifadikanije na Kristo, kandi ubumwe bw'ishengero rya Yesu Kristo hamwe na Kristo, mwitegereze, ni ubumwe bw'umubiri w'ibanga wa Kristo hamwe n'umutwe ari wo Kristo, ibuye rikomeza ifuruka mu kuza kwiwe kwa kabiri. Nico gituma haza ibuye rikomeza ifuruka, Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, kugira ngo yifatanye n'ishengero ryiwe, kandi uko bahamagarwa bakegeranwa batorejwe n'Imana bagashigwa mu gihe c'ibihe bikomeza ifuruka, hagenda huzura igitigiri co batorejwe n'Imana, kandi hagenda hakorwa bityo ahera hacane hiyo ngoro yo mu buryo bw'umwemu ya Yesu Kristo. Kandi igihe hazokuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana mu gihe c'ibihe bikomeza ifuruka, aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo turabona ko rizoba ryuzuye nk'ingoro yo mu buryo bw'umwemu, kugira ngo Imana iribemwo muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Kandi Imana izogira
ukugaragara mu mwuzuro, ni ukuvuga ngo izigaragaza mu mwuzuro wose mu ishengero ryayo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiruko bizifuruka, mu gushitswa kwa buno bumwe bwa Kristo n'ishengero ryiwe, aho Kristo n'ishengero ryiwe bazohinduka bakaba umwe, nk'uko iyo umukozi w'Imana araganishije umukwe n'umugeni, aratangaza akavuga ko ari umugabo n'umugore, kandi arabatangaza akavuga ko ari umubiri umwe, bose uko ari babiri bahinduka umubiri umwe. Uko niko rero biri no kuri Kristo hamwe n'ishengero ryiwe mu bukwe bw'umwagazi w'intama. Ubukwe bw'umwagazi w'intama bubera ngaha ku isi, haba mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera, ndetse no muri buri muntu wese ku giti ciwe. Kandi iyo buri muntu wese, igihe buri muntu wese ku giti ciwe azohindurwa, azoba yubakanye ku giti ciwe na Kristo. Kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo mwitegereze, niryo rifise bano bantu, niryo ririmwo aba bantu bazogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Uko niko rero umuntu ku giti ciwe niko azogira ibuye rikomeze furuka ryifadikanije nawe, azogira umubiri musha, umubiri uhoraho wiyunze n'umubiri wa Teofaniya, kandi ubugingo bw'uwo muntu buzoba bubaye muri uwo mubiri wa Teofaniya, hamwe no mw'uwo mubiri ufadika, aho ahazoba hari umubiri wa Teofaniya ariho washizwe. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo rero nk'umubiri w'ibanga w'abizera, ku munsi wa nyuma no ku munsi wa nyuma rizoba ririko rirakira ukuza k'umukwe kugira ngo ryubakane nawe. Kandi mu mugani w'inkumi 10 turana yuko abari bafise amavuta, ari bafise mpwemu yera, mpwemu wa Kristo, abafise uwo mubiri wa Teofaniya, havuga ko igihe umukwe yaza, nakuvuga Kristo umukwe, reka turabe muri Mateka 25 murongo wa 10 kabandanya, haravuga ngo bakigiye kugura, nakuvuga ngo mu gihe inkumi z'ibijuju zari zigiye kugura amavuta, mu gihe ibijuju vyariko birarondera mpwemu yera, biriko birarondera umubiri wa Teofaniya biciye mu mikorere yabo y'amadini, kuko bose biciye mu mikorere y'amadini niho barondera mpwemu yera, ukuvuka bwa kabiri, nakuvuga ngo umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa 6. Ariko bakigiye umukwe arashika, abiteguye aribo bari bafise amavuta, abari bafise imibiri yabo ya Teofaniya, abari bararose mpwemu wa Kristo, binjana nawe mu bukwe. Urugi rurugagurwa, kuko iyo hinjiye uwa nyuma urugi rucagugagwa, kuko ntihashobora kwinjira abandi bantu. Kandi uwanduye aca akomeza akandura, umugororotse nawe agakomeza kugororoka. Ntabwo haba hakiriho ayandi mahirwe, kuko Kristo aba yavuye ku ntebe ya Data, kandi nta maraso azoba akiri mu kibanza cyo kutuvuganira mu ijuru. Rero
mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka niho hamye hari mpemu wa Kristo muri iki gihe cya nyuma, nk'uko yamye ari muri buri gihe muri kahise, ari muri buri mu marayika ntumwa wa buri gihe. Mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka mpemu yera azoba ari muri marayika ntumwa wa Yesu Kristo ubwa mbere na mbere, ari amurimwo mu buryo bw'umushuzo, hanyuma azomubamwo mu mwuzuro wose. Igihe azova ku ntebe yo kutuvuganira mu mwuzuro wose, azoba ariko aragaragarira muri marayika wiwe ntumwa. Aho rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ryubakanye na Kristo, kandi na buri uwugize umubiri w'ibanga wa Kristo, na buri uwugize ishengero rya Yesu Kristo nawe nyene azoba yubakanye na Kristo, kuko azohindurwa agire umubiri uhoraho. Twumve rero icavuzwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku bijanye no kuza kwa Kristo mu vyeshuro Yohana igice ca 19, nk'ugendera ku farasi y'igitare yo mu vyayishuwe 19. Ubwa mbere reka tubanza turabe uwo ari we uyu agendera ku farasi y'igitare yo mu vyayishuwe igice ca 19. Asenga integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze igice kimwe c'iryo cengesho, yaravuze ngo turasaba ko mpemu yera yiyizira wenyene bwiwe ugendera ku farasi y'igitare vy'ukuri, mu gihe mpemu wiwe, mpemu wa Kristo, mu gihe gihanganye na Antikristo, nawe ahamagare abiwe. Ninde ugendera ku farasi y'igitare mu vyahishuriwe Yohana? Ni mpemu yera, ni Yesu Kristo muri mpemu yera, niwe ari marayika w'isezerano, hari nawe kandi agaragara mu vyahishuriwe Yohana igice ca 10 nka marayika w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu, umunywa w'amazi uri hejuru ukikuje umutwe wiwe, amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro, mu maso hiwe hameze nk'izuba, hakayangana nk'izuba, afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe, ariko gatabo kimatanije ndwi. Ku rupapuro rw'134 mu butumwa bw'imatanije mu Gisipanyolo, Mwidata Branham yaravuze ngo mwitegereze namwe igihe uyu mpemu yera uyu dufise, igihe azokwambara umubiri uyu ari hagati muri twebwe ubu nyene mu buryo bwa mpemu yera, igihe azokwambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. No ku rupapuro rw'146 integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo iratubwira kuri Kristo afise inkota iva mu kanwa kiwe. Haravuga ngo ariko Kristo niyaza inkota izova mu kanwa kiwe nk'umuravyo, azoza kandi azozimanganya abansi biwe, ashiburire hanze umugwanizi, azoca abo bandi bose, impuzu ziwe zizoba zijobetswe mu maraso, kandi ku kibero ciwe hazoba handitswe jambo w'Imana. Amen. We aje azananye n'ingabo ziwe zo mw'ijuru. No ku rupapuro rw'256 mu gitabo c'imatanije aratubwira icari co kuza kugendera ku farasi y'igitare mu vyahishuriwe Yohana igice ca 19. Aravuga ingene
azoza ku munsi wa nyuma. Aravuga ngo ariko umwami wacu igihe azogaragara ku isi, we azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Azoza gute? Ugendera ku farasi y'igitare byashusho 9 azoza gute? Yesu Kristo muri mpwemu yera tuje ku ishengero ry'iwe ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, azoza yambaye umubiri mu muntu. Uwo muntu ategerezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana, kandi ategerezwa kuba ari umuvugishwa w'igihe cy'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Uwo muntu ategerezwa kuba ari marayika w'umwami Yesu Kristo. Uko niko rero ibuye rikomeze furuka rizoza, urutare rwa rundi Mose mu ishusho n'ingero yakubita igihe Imana yamubwira ati rubarire. Ico gituma Mose yatakaje ihigwe ryo kwinjira ari muzima mu mubiri wiwe wo kw'isi, umubiri w'inyama, yatakaje ihigwe ryo kwinjira mu gihugu c'isezerano, ndetse na Aroni nawe nyene yaratakaje iryo higwe. Dushobora rero kubona ingene rizoza ibuye rikomeze furuka ku mubiri w'ibanga wa Kristo ku munsi wa nyuma. Rizoza rigaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Mu ntumwa izoba iri mu gihe c'ibuye rikomeze furuka, ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Nico gituma mu byashoro Yohana igice ca 4 Kristo yavuze ngo duguze hano hehe mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Hanyuma mu byashoro igice ca 22 umurongo wa 6 aratubwira ibi bintu byose biciye muri marayika wiwe ntumwa. Ni marayika wiwe ntumwa niwe amenyekanisha avuga bino bintu byose. Mu byashoro igice ca 22 umurongo wa 6 haravuga ngo arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorono biwe ibigira bibeho vuba. Ni marayika w'umwami Yesu Kristo, igikoresho ca Yesu Kristo, kugira ngo avuge amenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Yesu Kristo nawe muri mpwemu yera azoba agaragariye muri marayika wiwe ntumwa, aje agaragariye mu mubiri w'umuntu mu gushitswa kw'amasezerano yiwe ahuye n'igihe c'ibiriko bizifuruka, nk'uko yamye yigaragariza mu mubiri w'umuntu muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe c'ishengero ryiwe ry'abanyamahanga. Rero ku munsi wa nyuma naho, nyuma yo kugira ukugaragara mu mubiri w'umuntu mu gushitswa k'umushuzo wa mpwemu, hanyuma azogira ukugaragara mu mwuzuro, ukugaragara mu mwuzuro wose biciye muri marayika wiwe ntumwa. Kandi igihe marayika wiwe ntumwa azohindurwa akagira umubiri musha, aho hazoba ukugaragara kutagira inzitizi, ukugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye muri marayika wiwe ntumwa. Kandi uko niko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba riri kumwe na Kristo agaragariye muri ryo, kugira ngo Kristo yifatanye n'ishengero ryiwe. Uko niko inkumi z'ubwenge zizokwinjira mu bukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma urugi ruzokugagwa. Kuko Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, hari nabo kandi ari intambwe y'umuryango wa Yuda, azoba agaragariye mu ishengero ryiwe mu mubiri w'umuntu biciye muri marayika wiwe ntumwa, kugira habe ubumwe mu bukwe bwa Kristo hamwe n'ishengero ryiwe. Kandi igihe twese tuzoba twamaze kuronka umubiri uhoraho, ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba mu mwuzuro wose
rizoba ryubakanye na Yesu Kristo, umwana w'Imana. Kandi umwe wese muri twebwe ku giti cacu, natwe nyene tuzoba twubakanye na Yesu Kristo mu kugira umubiri uhoraho, uwo yasezeranye asezeranira twebwe twese, ari nawo mw'ishusho n'ingero, ari navyo mw'ishusho n'ingero vyashikijwe. Ni ukuvuga ngo ibishushanyo bishinge ntahe yuko ukuri kuzoba kumeze ku bana b'Imana. Twebwe dufise ivyo bishushanyo, ishusho n'ingero, kandi tukagira n'ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba. Twaramaze kuronka muri iryo jambo, twaramaze kuronka umubiri musha. Ni ukuvuga yuko dufise muri iryo jambo, dufise ibikenewe kugira ngo haremwe umubiri musha. Muri iryo jambo niho biri. Rero twumve Kristo mu buryo bwiwe butandukanye. Reka twihweze Kristo mu buryo butandukanye. Kristo nka teofaniya ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Uwo ni Kristo muri mpwemu yera. Kristo nk'ijambo, nk'ubutumwa. Ubwo n'ubutumwa bwa Kristo muri buri gihe. Kristo muri buri gihe mu buryo bw'ubutumwa bwari ubutumwa bwa Kristo ku ihanga ryiwe muri buri gihe. Kristo nk'ubutumwa mu gihe cacu ni ubutumwa bw'inzamba ya nyuma canke ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Hanyuma Kristo mw'ishengero ryiwe uva mu gihe uja mu kindi muri mpwemu yera, yari Kristo agaragariye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe, haba mu bihendurwa by'ishengero ry'abanyamahanga ndetse no mu gihe c'ibiriko bizifuruka. Kristo naho nk'ishengero ryiwe ni umugwi w'abatoranijwe abizera ba buri gihe. Rero mwumve, murabe Kristo mu buryo bwiwe butandukanye yari kugaragariramwo mu mubiri w'ibanga w'abizera. Rero murabe ingene ku munsi wa nyuma ubukwe bw'umwagazi w'intama mu mwuzuro wose buzoba igihe tuzogira umubiri musha twebwe. Uko niko mu mwuzuro wose, uko niko hazoshitswa ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turabona ko integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yatubwiye ko ubukwe bw'umwagazi w'intama bwamaze kuba. Aho ni igihe ishengero rya Yesu Kristo ryiyunga canke ryunzwe n'ibuye rikomeze furuka, igihe c'ibuye rikomeze furuka nk'umubiri w'ibanga. Mu kuza kw'ibuye rikomeze furuka turabona ko ishengero nk'umubiri w'ibanga ryiyunze na Kristo. Ni ukuvuga yuko ryubakanye na Kristo. Ariko mwibuke ko ari kuraba intambuko zose z'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mwedata Branham yaravuze ko iyo umusore abwiye ijambo inkumi, ni ukuvuga iyo basezeranye imbere y'Imana baba bamaze kubakana. Kandi ivyo ni ukunga ubumwe mu bukwe imbere y'Imana. Mu gihe rero Kristo nawe yaduhaye ijambo ryiwe natwe tukaryakira, nuko rero twaramaze kubakana na Kristo.
aho turafise ubukwe bwa Kristo hamwe natwe, hamwe n'ishengero ryiwe. Ariko mwitegereze ingene ari gukurikira n'izindi ntambuko zitandukanye kugeza mu mwuzuro wose hashikijwe ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hanyuma tuzoja mu mazimano, ariyo mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Muri reception, mu mazimano buri gihe batanga ikintu cyo gufungura, murabe n'amazimano zizoba ari imfungurwa, amazimano. Kandi amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mwitegereze, azobera mu rugo rwa data wo mu ijuru. Kuko ngaha ku isi ibiremwa abantu bizoba biriko biraca mu kababaro gakomeye. Nuko rero tuzoja mu kibanza gitekanye cuzuye amahoro n'urukundo rw'Imana ndetse n'umutekano, aho ata bombe n'imwe roho nyanganda izohahungabanya. Nuko rero dushobora kubona icarico canke icarico ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ubumwe bwa Kristo n'ishengero ryiwe, ubumwe bw'abantu babiri bakundana kandi babwiranye ijambo, bahanye isezerano. Rero mwitegereze ingene nyuma y'ubukwe bw'umwagazi w'intama hazoza amazimano y'ubukwe, ari navyo tuza kuvuga mu gikorane gikurikira. Muri iki gikorane turiko turabona ibanga ry'ubukwe bw'umwagazi w'intama. We wihweje neza mu bukwe, mu gihe haba ariko haraba ubukwe, ibintu byose wowe uzobona azoba ari umukwe n'umugeni bambaye impuzu z'ubukwe, kandi uzonabona umukozi w'Imana ari ngaho ariko aravuga, no kuvuga ngo ariko araraganisha abo bageni, ariko arakora ivyo birori vy'ubukwe biciye mu ijambo rivuzwe. Biciye muri iryo jambo rivuzwe niho umukozi w'Imana akora, araganisha ubwo bukwe bw'abantu babiri bakundana. Nuko hanyuma agatangaza ko babaye umugabo n'umugore, bose uko ari babiri bahinduka umubiri umwe. Nubwo haboneka imibiri ibiri, ariko imbere y'Imana ni umubiri umwe. Kandi Kristo nawe n'ishengero ryiwe, mwitegereze, nabo baba umubiri umwe. Kandi nk'uko umugabo n'umugore bahinduka akara ko mu mara yiwe n'amaraso yo mu maraso yiwe, umugore nuko aba ku mugabo wiwe, nk'uko kandi na Adamu yabibwiye Eva. Rero mwitegereze, Kristo n'ishengero ryiwe nabo nyene bazoba umubiri umwe. Kandi burya bwoko nyene bw'umubiri wa Kristo ni nawo mubiri uzoba uwa buri ugize ishengero rya Yesu Kristo, umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, ufise impwemu ya teofaniya iyo mu buringanire bwa gatandatu iri imbere muri uwo mubiri. Aho rero niho hazoba n'ubugingo bw'umuntu, abeho ibihe bidashira. Bityo tuzobana na Kristo nk'abami n'abaherezi
ibihe bidashira. Ubukwe bw'umwagazi w'intama nico kintu gikomeye cyane, umunsi mukuru uhambaye cyane, canke umunsi mukuru ukomeye cyane wasezeranwe kuzoba ubera ngaha ku mubumbe w'isi, umugambi w'Imana. Kandi nico gituma haba ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi Kristo nawe azoba ari hagati mu ishengero ryiwe, agaragaye igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe tugahindurwa. Kristo nawe azoba ari hagati mu ishengero ryiwe, ariho agaragariye ari mu mubiri uhoraho biciye muri marayika wiwe ntumwa. Hanyuma tuzokwisanga turi kumwe na Kristo kugira ngo tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, aho tuzomubona, aho tuzobona Kristo ari we buri gihe twamye twipfuza kubona. Ariko imbere yo kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, imbere yo guhindurwa no kuzamurwa, twamye tumubona agaragariye mu bamarayika biwe ntumwa bo mu ntambuko zitandukanye canke ibihendugwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe no mu gihe cibuye rikomeze furuka. Ubwo nibwo buryo we yariko yihishurira mu ishengero ryiwe mu bihendugwi, hamwe no mu gihe cibuye rikomeze furuka. Rero mwumva ingene kuri uno munsi wa nyuma umugwi w'abizera Kristo, mwumva ingene wari kuzinjirana na Kristo mu kibanza c'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mwumve ingene mu ngoro ya Kristo ariko shengero ryiwe, mwumva ingene habera ubukwe bw'umwagazi w'intama, aho imbere yo kugaragara kw'Imana ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aho niho habera ico gitangaza c'ubukwe bw'umwagazi w'intama hamwe n'ishengero ryiwe. Naho abahungu bose n'abakobwa b'Imana bazohindurirwa kandi bakaba umwe na Kristo, kandi Kristo azoba muri buri umwe mu bagize ishengero ryiwe mu mwuzuro wose, kuko yaba umuntu ku giti ciwe ndetse kandi n'ishengero nk'umubiri w'ibanga w'abizera, Kristo yamye yubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Nk'ishengero yamye yubaka ingoro kugira ngo Imana izoyibemwo muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Nk'umuntu ku giti ciwe naho yamye yubaka ingoro nk'umuntu ku giti ciwe kugira ngo Imana izobe muri uwo muntu mu mwuzuro wose, mu guhindurwa, mu kuragwa mu mwuzuro kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero muri iki gihe tubayemwo niho mu kurarwa mu mwuzuro kw'abahungu n'abakobwa b'Imana, mu guhindurwa kw'abahungu n'abakobwa b'Imana, niho tuzubakana na Kristo. We muri mpwemu yera azoba agaragariye mu bahungu bose n'abakobwa b'Imana, ni ukuvuga Imana muri mpwemu yera izoba igaragariye muri buri muntu wese ari muri uwo mubiri w'ibanga w'abizera,
kandi twese tuzoronka umubiri uhoraho n'imwemu ihoraho ya teofaniya nyene, kandi tuzoba ikibanza Imana ibamwo muri mwemu yera mu mwuzuro wose. N'ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera naryo nyene ni ingoro yo mu buryo bw'imwemu, kugira ngo Imana iribemwe muri mwemu yera mu mwuzuro wose, kandi tuzogira umwuzuro wa Yesu Kristo muri mwemu yera ku munsi wa nyuma, mwemu yera agaragaye biciye muri marayika wiwe ntumwa. Ubwa mbere atangura ari mu mushuzo, hanyuma hazogera intambuko y'umwuzuro, kuko marayika w'isezerano ari we Yesu Kristo muri mwemu yera azoba agaragariye muri marayika wiwe ntumwa mu gushitswa k'umushuzo wa mwemu, hanyuma mu mwuzuro w'Imana, aho marayika azoronka umubiri wiwe uhoraho, kandi Imana muri mwemu yera, Yesu Kristo muri mwemu yera, marayika w'isezerano azobandanya ari muri marayika wiwe ntumwa, ariko azoba agaragariye muri we mu mwuzuro wose, kandi muri uko kugaragara mu mwuzuro wose ubwoko bw'Abaheburayo nabwo nyene buzokogwako. Bazovuga bati, ariko ivyo nivyo twebwe twamye turindiriye aha muri Isirayeli, kubera iki uwo mugisha ukomeye cyane uri mu banyamahanga? Igihe Yakobo yatanga umugisha w'abana b'imfura, mbega ntiyari mu banyamahanga? Mbega ntiyashize ukuboko kwiwe kw'iburyo ku mutwe wa Efurayimu? None kandi hari ukuboko kw'iburyo niho haba hari umugisha w'abana b'imfura. Ukuboko kw'iburyo kwa Yesu Kristo nako ukuboko kw'iburyo kw'Imana, ariko Yesu Kristo arihe? Ari mu mahanga, mu banyamahanga, muri Efurayimu iyo mu buryo bw'imwemu. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cibuye rikomeze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kugira ngo hahinduke ukuri muri we umugisha w'abana b'imfura, azure n'abapfuye bizera Kristo, kandi tubone ingene buri mumarayika ntumwa n'umugwi wiwe bazoba igihugu gikomeye cyane, kandi bazoba ingabo z'ububasha, ingabo zikomeye za Yesu Kristo. Buri mumarayika n'umugwi wiwe bazoba ingabo zikomeye cyane z'ububasha izo Yesu Kristo azoba afise. Mu burongozi bwa Yesu Kristo muri mwemu yera ku munsi wa nyuma, agaragaye mu gihe cy'ibiruko furuka hamwe n'ikiringo cy'ubwami biciye muri marayika wiwe ntumwa. Rero dushobora kubona aho twisanze mu mubiri w'ibanga wa Kristo, turi mu gihe c'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi nimwitegereze ingene hashikijwe ubukwe bw'umwagazi w'intama, ubushishwa bushitswa mu bishushanyo, kandi bwarashikijwe mu bishushanyo. Hategerezwa gushitswa ivyasezeranijwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Yesu Kristo umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Mu ijambo twakiriye mu gihe cacu, igihe cy'ibiruko furuka hamwe n'ikiringo cacu, ikiringo c'ubwami, iryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, iryo jambo ry'ijwi rirenga ry'inzamba twamye turonka, twamye twakira mu buryo bw'urubuto ubukwe bw'umwagazi w'intama,
twamye twakira mu buryo bw'urubuto amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, twamye twakira mu buryo bw'urubuto umubiri musha, twamye twakira mu buryo bw'urubuto ukunyakugwa kw'abatoranijwe, twamye twakira mu buryo bw'urubuto inganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Ibyo byose biri mu buryo bw'urubuto, mu buryo bw'ijambo, mu buryo bw'ubutumwa, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hamwe no mu bugingo bwa buri umwe mu batorejwe n'Imana. Ngibi ibintu byose Imana yasezeranye muri iki gihe cya nyuma biri mu mutima wanje, biri no mu mutima no mu bugingo bwa buri watorejwe n'Imana wo kuri uno munsi wa nyuma, kugira ngo bizohinduke ukuri nk'uko byasezeranijwe n'Imana. Nicyo gituma ijambo umuntu aryakirira mu bugingo, kuko ubugingo, umutima, niwo umuntu yizera, niwo umuntu yizeza akaronka kugororoka. Akanwa nako niko umuntu yatuza kugira ngo aronke agakiza, kugira ngo hahinduke ukuri ibyo we wizeye. Akanwa kacu turatura ibyo twizeye mu bugingo bwacu, kugira ngo bityo bihinduke ukuri byose ibyo twebwe twizeye. Rero murumva ko uyu ari uru ni rutonde nyene rw'Imana. Ibintu byose Imana yiyumviriye mu bwenge bwayo, mu bugingo bwayo, hanyuma yarabivuze, kuko yabibwiye abavugishwa nayo. Kandi iyo abavugishwa n'Imana nabo baba bariko barabivuga, iyo aba ari Imana iriko iravuga biciye mu mubiri w'umuntu, hanyuma hamye hagenda arahinduka ukuri ivy'Imana yavuze biciye mu bavugishwa nayo. Kandi twebwe mu kwakira ivyiyumviro vy'Imana biriko biravugwa bihishurwa, tukavyakira mu bugingo bwacu, biraheza rero bigahinduka ivyiyumviro vyacu. Ivyiyumviro vy'ubugingo bwacu hamwe n'umubiri wacu wa teofaniya, ari navyo tuvuga mu kwizera, kugira ngo bityo hahinduke ukuri amasezerano y'Imana yose ayasigaye atarahinduka ukuri, atarashitswa, kandi vuba twese duhindurwe, nuko tube mu mwuzuro w'ubukwe bw'umwagazi w'intama, dufise imibiri ihoraho hamwe n'impwemu ya teofaniya nayo nyene ihoraho, bityo tube tugaruwe mu bugingo budashira, bumwe Adamu yagwa akavamwo mu itongo rya Edeni. Ijambo agatabo gahesha uburenganzira kari muri twebwe kugira ngo twebwe tukarye, kandi ivyo biba iyo twakiriye ijambo, ubutumwa bwiza bw'ubwami mu gihe cacu, nuko tukarirya mu bugingo bwacu. Iryo jambo tuba turiko turarya igitabo gihesha uburenganzira, igitabo c'imatanije ndwi, kugira ngo tugarugwe mu bugingo budashira nk'uko Kristo yabisezeraniye umwe wese muri twebwe, ndetse n'abera bavuye mu mubiri mu bihe vyaheze. Rero turumvise ibanga ry'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ubumwe bw'abantu babiri bakundana, ubumwe bwa Kristo hamwe n'ishengero ryiwe. Ishengero ryiwe rigizwe n'abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abizera Kristo, bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi barose mpwemu wa Yesu Kristo, kugira ngo kuri uno munsi wa nyuma binjire mu bukwe hamwe n'umukwe, bityo baheze
biyunge mu bukwe bwiza n'umwana w'Imana ibihe bidashira. Kandi iby'Imana ifise biciye muri Kristo n'ishengero ryiwe ibihe bidashira, mwamuze vyari byo. Ni umugambi w'Imana wose uhuye n'ibihe bidashira. Nukore ntimugire ikibazo ngo muhangayike ku byo tuzogira igihe tuzoba dufise umubiri musha, kuko byose Imana yabigize gute? Yarabitegekanije, yarabiteguye, kuko Imana nta kintu na kimwe ikora itabanje guciyumvira. Si nk'abantu bamwe bamwe bavuga ko bavuze canke bakoze ikintu bataciyumviriye. Iyo umuntu akoze ikintu atiyumviriye canke akavuga ikintu atiyumviriye, mbega uwo muntu mamuze vyamushikiye? Aba yakoze nk'umusazi. Ni ukuvuga yuko aba yakoze nk'uko abasazi bakora. Kandi gukora nk'uko abasazi bakora, umuntu ntaba yakoze neza. Mose yarakoze nk'umusazi igihe yari yuzuye ishavu. Na Aroni yarakoze nk'umusazi. Aroni yarakoze nabi. Aroni yarakoze nk'umusazi igihe yabaze igishushanyo cy'izahabu ubwoko bw'Abaheburayo. Mu byanditswe harimo uturorero aho tubwirwa n'ibyanditswe ko hariho abantu bakoze nk'abasazi. Ni ukuvuga yuko bashikirwa n'ibihe aho bakora muri ubwo buryo, nubwo bo batari abasazi, ariko uwo mwanya warabashikako aho bakora muri ubwo buryo, kandi bagize ibibazo bikomakomeye cyane. Rero mwitegereze igihe cya Lawodikiya kirakenye, n'impumyi n'igitindi kigenda menya, carafutanye ariko ntikibizi. Kimeze gute? Mu buryo bw'imwemu kirasara kandi ntabyo kizi. Rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo riratunganye kandi riri mu ntambuko nziza cyane kurusha izindi ntambuko zose. Riri mu gihe cy'izahabu, aricyo gihe cy'ibireko bizifuruka, aricyo gihe cy'intebe y'ubwami, kandi n'igihe c'ubukwe bw'umwagazi w'intama hamwe n'ishengero ryiwe, kugira ngo riganzanye na Kristo imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Turi mu gihe ngirakamaro cyane, aho umwanya uwo ari wo wose abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe abakiri bazima tuzohindurwa. Imana yaratanguye uguhindurwa mu mushuzo wa mpwemu. Yahinduye abatoranijwe imbere muri bo, basigaje gusa kuronka uguhindurwa kw'inyuma, ari wo mubiri musha. Rero mwitegereze ingene uno mugambi n'integuro y'ubukwe bw'umwagazi w'intama kugira ngo bizobe muri iki gihe ca nyuma, byose mwitegereze byarateguwe kandi byose biri mu nzira kugira ngo habe kino kintu gikomeye cyane cyo mu gihe ca nyuma, kugira ngo habe iki kintu gikomeye cyane cy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero ni bande ku munsi wa nyuma mu gihe ca nyuma bazoba bari mu mazimano mu bukwe bw'umwagazi w'intama bahibereye, kandi bakaba bubakanye na Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, umwana w'Imana? Ni twebwe muri iki gihe ca nyuma.
nico gituma yaturungitse ngaha ku mumbe w'isi kugira ngo tube ngaha ku isi muri iki gihe ca nyuma, kugira twubakane na Kristo mu bukwe bw'umwagazi w'intama. No kuvuga kugira ngo twunge ubumwe na Kristo, dufatane na Kristo, tugire ishusho y'umukundwa wacu umukiza Yesu Kristo, duheze tugarugwe bityo mu bugingo budashira, dufise umubiri uhoraho hamwe n'impwemu ya teofaniya nayo nyene ihoraho. Ibanga ry'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uko twakira ijambo, iryo jambo rigenda ryambara umubiri muri twebwe, kandi igihe urwo rugendo, iyo ntambuko izorangira, imibiri yacu y'inyama izohindurwa, hanyuma tuzobana co kimwe n'umukundwa wacu, tuzoba co kimwe n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo, twahinduwe turi mu bwami bw'Imana. Ibanga ry'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Yesu imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi se hoba intambuko zose z'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera, hamwe no muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje nk'umuntu ku giti ciwe. Kandi vuba twese tugire umubiri musha, nuko bityo tube mu bumwe hamwe na Kristo ibihe bidashira, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Reka dusabe Migere ashike hano kugira ngo abandanye. Kumbure ku mugoroba ndaza kubabwira ku bijanye n'izina, kuko umugeni igihe ari umugeni aba afise izina ryiwe, ariko iyo yubatse acaragwa izina ry'umugabo wiwe, kandi iryo niryo zina risha rya Yesu Kristo, izina rihoraho ry'Imana, ari naryo yavuze ko azoryandika kunesha. Mbega bamwuze yuko iyo umusore yubakanye n'inkumi, yuko iyo nkumi iba yanesheje? Mwe ntimuzi intambara aba yaragize kugira ngo ashobore kubakana n'uwo musore? Inshuro yahatswe gutakaza uwo musore, ariko aba yanesheje akagira ubukwe, akaragwa n'izina ry'umukwe ry'uwo mugabo wiwe. Rero murabe, ibintu byose bijana n'ubukwe, kandi aranaragwa n'uwo mukwe n'uwo mugabo wiwe. Reka ibyo tubigarukirize ngaho, kuko mu bukwe bw'umwagazi w'intama niho turonka iragi ry'Imana, kuko turabaragwa b'Imana n'abaraganwa na Kristo, kuko Kristo ni umuragwa. Mu bukwe niho natwe rero ishengero mugeni rya Kristo niho rihinduka iriragwa biciye mu mategeko, hamwe n'iriragwa riraragwa mu buryo bugezweho, rikaragwa iragi ry'umugabo waryo, ni iriraganwa nawe. Rero reka ivyo tubigarukirize ngaho, tubiceceke. Ikindi gihe tuza kuvuga ku bukwe bw'umwagazi w'intama, turaza kuvuga kuri ivyo gato,
kumbure kandi ku mugoroba turaza kuvuga gato kuri ivyo Imana niyo yabitwemerera. Ku mugoroba tuza kugira icigwa ibanga ry'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ubukwe bubera hano ngaha ku isi, amazimano nayo abera mu ijuru. Ivyo tuza kubiraba mu gikorane gikurikira. Ni bande bazoba bari mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama? Ni twebwe twese. Abazoba bari bose, abari kuba bari mu bukwe bw'umwagazi w'intama nibo bazoba no mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni vyiza, reka dusobe Migere aze hano kugira ngo abandanye asozere iki gice cacu co kuri no mugoroba canke kuri no murango, ashimira Kristo kubw'imigisha yiwe hamwe n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Igihe hazoshitswa agace ka nyuma k'ubukwe bw'umwagazi w'intama, twese tuzoba turi mu bukwe bw'umwagazi w'intama mu mwuzuro wose, imibiri yacu dufise imibiri yacu ihoraho ihawe ubwiza, turi kumwe n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Ni vyiza, Imana bandanye kubahezagira mwese, Imana barinde hamwe natwe bundi busha. Miguel Beremudesi Marine.